ndabwire aho kuri urwo rugamba nyene je hari umuntu yandashe kabisa umugenzi kandi yari umugenzi. Hanyuma dushitse ngahi Bujumbura vyarase biranka gushika je kunsaba ikigongo araca hose ati je munsabira umubonano narumushikanganje ntwaro hagati je nkimvira none wandondera kwiki ashitse yari ruhukije ngo je nta kindi kinzanye no kugusaba ikigongo ati jewe kweri nakurasha inshuro zitatu nguhusha kandi yari umugenzi twagendana ati nje ugusaba ikigongo murazi inyishu namuhaye namubwiye nti kubona utangemye izo nshuro zose so kubera ingufu ziwanje no kubera ingufu z'Imana none hamwe no murakoze cyane ni hamwe rero no kwima ikigongwe Imana yontwenga hiri kuko jewe nta bushobozi nari ifise kugira ngo ntandase no kuvuga Imana yoca intwenga nti ndakubwire genda utekane nti wewe nakugira ikigongwe kuva imyaka nuko ntari bwabikubwire nyewe utari bwabonana ndakubwiye yararuhutse ku mutima muganaga ndakubwire mwibaza ko kabi kamuvuyemo hajya shetani nimbi ndababwire none ntari mwibohero ntari muri ba puciste bo muri 2015 hari mwibohero none wumva akayishe yanka katari kakirimwe urazi kugirira umuntu ikigogwe wewe akaguma mu cyaha yahoramwo nico gituma je ndababwira nti umuntu uzomurabire ku camwa yama ntimusubire kwinubana umuntu murabire ntuzuvuge ngo n'umutu n'umututsi n'umutwa ngo nuwi wacu cyase uwi wanyu rabi camwa yama kuko hariho uzosanga ari wakuramira kurusha uwo musangiye ubwoko kurusha na mwene wanyu ico kintu mukigendere ko twese tugira urunani kirazira kwinubana hagati yacu kuko Imana niyo yatubatse ntidushobora gusambura ibintu Imana yiyubakiye uzoshaka kubisambura nawe uzoshaka kubisambura Imana yonyene nizo mwihanira niyo cabona ibi turimwo n'Imana yavyiyubakiye ntimubeshe umuntu azohirahira ngo abisambure amenye ko azohura n'Imana kandi ntazoyitsinda